Bakozi ba BTV turabaramutsa tunabahani ikaze mu kiganiro BTV Sports kaze tubashikiriza amakuru twabateguriye amakuru menshi cyane twabateguriye ni umugwi wa Message Ngozi waraye utahukanye igikombe n'ubwiganwa ritararangira tuza kwa tubigaruka ko twatware bahiganwa ko makomeye ku mugabane wa Buraya mu gihugu cy'Ubwongereza Arsenal siheza ariko ku rundi ruhande Liverpool nayo nyine byagenze neza muri Espagne ubu tuvugana Real Madrid iri mu kibanza ca mbere ivyo n'ayandi makuru menshi niyo tugiye kubasesangurira muri kino kiganiro BTV Sports ni Elvis dukunda ndivuna mugenzanje David umeze neza David umeze neza Elvis weekend yagenze neza ibibuga byari bimeze neza we turashima turashoye no kubashika hamwe amagiye atandukanye nibaze ko nawe muri rusange byagenze neza we byagenze neza bimeze neza burya weekend y'umu sportif iragoye kumenya kenshi bari mu kibuga gusa ariko no mu buzima ngira byaragenze neza we agenda ibiri surcharge umuntu ategeza kuba araba ama priorité hamwe nakaraba n'ibindi binashobora kubakoze neza cyane nibaze ko namwe mwagize weekend imeze neza reka tubahe ikaze muri kino kiganiro BTV Sports cyo kuruno munsi turahera hehe hano mu gihugu cyacu Burundi ni ganja Premier League yari rigeze ku ndwi ya 29 ariko David hariya mu ntara ya Ngozi yaramateka kuri Message Ngozi we ni equipe ya Message Ngozi yashoboye gutahukana igikombe ngira byaraboneka neza mu ntango byumwe novuga mu match atanu yari nyuma yarurutse kuko ni equipe yagiye yerekana icyo no kwita urugero rwayo ruri hejuru urugero rwayo ruri hejuru bivanye n'inkino bagenda barakina n'imigwi bagiye barakina n'imigwi c'est vrai no musi nta mu kibuga si byinshi berekana mugabo mu kibuga novuga izina ryabo ryakera ravuga ndavuga nk'izina rya Interstar Vitaro ayo se n'ama equipe yose yagiye yaragwa ku nzira Message Ngozi antuka novuga yuko ubwayo umaze kuba equipe iri nyuma yisumbye amanota 3 uka ofisi urukino zo kwakirira muhira na equipe kacura bico no kwita Liberté de forme bari barimo equipe ya Message Ngozi byaragaragara neza ibitsindo bitatu batsinda Interstar we Interstar ntigeze yeregwa ruguru canke ya interieur du pays ngira twarabonye mu misi heze muri gikombe cy'umukuru w'igihugu mu kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma barakinye n'umugwi wa Musongati aho batigeze beregwa gose ni barinze gushaka umunsi wa nyuma wa 30 ni gikombe batwariye muri stade yabo ariko kandi ni gikombe batwaye kuno munsi watanguje umugwi yaritavye Imana iki gikombe kiraza ko gifise insiguri yahe kuri Message Ngozi antoka novuga benshi arakunze kubivuga ati urya ni canke bo novuga ati ico botanga donc ico boshima cyambere novuga yuko uwitavye Imana novuga yuko atuka bogira nk'ijambo bavuze canke bakagira novuga nka turakimwitiriye voilà nye n'icubahiro mukuru wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza atuka vraiment n'ikintu urabona ko ari umugambi nivyo birababaje gose kubona umuntu yaratanguje igikorwa akitaba Imana cyangwa akava kwisi atabonye umusaruro ugiye kureba muri rusange n'ibyahe ibintu nyamukuru kubwi wabona byatumye Message Ngozi itahukana igikombe kuri no munsi we Message Ngozi avant champion ikiri muri phase twibuke neza yuko ikibanza si yari gifise mugabo ni equipe novuga yagira suivre tendance du mouvement niko novuga mu gifaransa Flambeau du Centre yari equipe yari novuga neza uburyo yagiye nivyo byadutangaje vyose kuko uriko uraraba equipe ingene yari yatanguye phase ari kaheza ari ya mbere mu nyuma bakagenda barasubira inyuma Message Ngozi novuga yuko bakinye ico no kwita donc bakinye ama tactique donc ziri calculé novuga yuko umucoach harama match novuga yuko nagago akararo gasanzwe nk'urukino bashobora kuba bakina na Vitaro kuri stade Intwari ni match ubona yuko harimo ibiharuro nta ko agressa gose mugabo il fallait bloquer muri milieu de terrain ba bloquer Saido nibazonkiza urabona neza ko equipe hari mu bwenge bw'umumenyereza voilà ni tactique wabona neza kandi urukura nabiraba ku ma equipe novuga atanu bakinya komeye urabona neza hose ko ama tactique bakinye ari calculé donc byari bihari ibyo vuze ari ibintu byumvikana cyane David umumenyereza Jiminda yizeye aje muri no muga Message Ngozi abaha igikombe kigira kabiri cha Premier League wibuka ko bari bamaze gitahukana tutavuze igikombe cy'umukuru w'igihugu Jiminda yizeye yaraje ariko kandi ni umumenyereza tuzi yuko yagiye araca ahantu yandika amateka tumwibuke mu 2013 ari mu mugwi wa Academy Cité batahukana igikombe Academy Cité tari no mu 5 ya mbere ariko bagatahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu mu 2013 bagaserukira igihugu amateka yanitse tumwibuke aje mu mugwi wa Muzinga utaruzi cyari cyo bibanza vya mbere ariko bakaza mu bibanza vya mbere uyu mumenyereza hatu tumusigirana isanamu imeze gute ndayizeye Jimmy antuko umuntu yovuga ko Jimmy yara revolution canke yarashize ico no kwita umugwi wa Message Ngozi kuri canke ku rugero w'inde migishobora kuza kunigana kuri iki gikombe kuko urinze ubona Message Ngozi igenda kuri stade ya Musongati Ingoma Stadium ugakurayo urukino donc ugakurayo inotari voilà musanzo nziya zara amafinale ya Message Ngozi yari yakinye Bujumbura bon harimo n'urukino rwa nyuma rwa Interstar bien sûr inzira yamaze kuboneka
buryo urukino rwose rwasigaye mu ntuze mu mutwe c'est vrai nta ntsinzi bahakuye mugabo warabona neza yuko ari umucoach uparvenye kuza gukontriga staff ya Vitaro yose Yaounde hari ba Paris ariho bari donc urabona neza yuko ari equipe yari yateguye surtout muri phase retour sur le 10 matchs bakinye message ngozi urabona ko bagize icyo no kwita defeat imwe bashoboye gutsindwa na LLB academique surtout ama match bakinye ama match bakinye kuri stade Rukundo nta match nimwe novuga yuko batakanye intsinzi surtout nk'izi match novuga zitatu ziheze batsinda imigwi nka za Base Dynamic equipe ikina umupira mwiza equipe ari kubatera n'ingorane wanashiba kuko urukino bagiye kurutsinda match iheze donc urabona neza yuko ni kintu donc n'umugwi yateguye kugira uze gutwara igikombe peut-être nubwo waravuye mu Coupe du Président ariko donc ibitsindo rero bitatu vya Olivier vya Idi Muserem cyo kimwe n'umukinyi hakira neza cyane je nakunze mu mwaka umukitwa Arthur abatari bakiri baramumenyere muri umugwi wa Message Ngozi mugabo n'umusatiriza ameze neza cyane afise inguvu mu kwiruka afise ingenagire cyo twokwita atwara umupira mu buryo bumeze neza arabona igori yaje yongera muri ubu busatirizi bwa Message Ngozi nibaze yuko interano y'uno mwaka yabaye intangere ku ruhande rw'uno mugwi hari ya mu ntara ya Ngozi nguko rero tuvuge tuti felicitation kuri no mugwi w'Ingozi felicitation ku bakunzi ba Message Ngozi ku banyengozi bose kana bakundi no mu guhijya no hino ku gikombe bitawukaniye nubwo iganwa tararangira Davingira tuzogaruka mu biganiro bikurikira turabimbega hari rundi rugamba rutoroshe hari ya migishobora kumanuka iyo ajiva mu cicaro ca kabiri hasi ibintu ntibimeze neza kuko uri kuraraba aparama muga akazi gasa nk'akahetse kuko uri kuraraba c'est déjà confirmé LLB académique izokurikira Ngozi City na Lelière kuko Rukinzo na Atletico bagize kimwe ku kindi donc biza gutuma yuko ibasiga amanota agera kuri ku manota 4 hasigaye rukino rumwe bisa nk'ivyamaze kuba birangira kuko nta manota ne bazokura reka tuzobigaruka ko tubigaruke mu buryo buramvuye nuko tubandanyirize he Tanzania muri basketball ni hino ziriko ziratunganwa zateguwe n'ugwaruka ruvukariya ni Jabe ni muri commune ya Mukaza ni hino zitandukanye ziriko ziraba ku munsi wejo hari n'abandi zini hino zigisha cakane gishi cyanyuma zarabandanyije David rukino rwa Muzinga n'urunani nararakurikanye gato igwa rukino rumeze neza cyane urunani n'ubu baron Kagabo basubiye kwerekana yuko ntaho baraje en tout cas equipe y'urunani ni equipe muri ibi bihe novuga yuko vyari bihaciye ikiza cyahaciye inkino nyinshi zahagaritswe urabona ikintu cyambere cyo bagihari ni equipe y'urunani yo yagumye ikina turi ku inkino bateguye uherutse bariko baranovuga inkino za ivyari fise ico no kwita icivugo cyo guhimiriza ugwaruka rukiriri ruto mu kwitwara canke mu butwari bw'imbere ora neza yuko urunani rwashoboye gukina inkino zitandukanye dushiramo n'inkino za kivandimwe imbere yuko novuga yuko inkino donc nkizi zitegurwa bakiye n'imigwarizi po barakina n'urunana New Star bagiye mbere tubiza kubishika ko bagiye kubakina muri demi finale ni Muzinga nandi ko ndayiraba beshi je ndibaza yuko uyu munsi basinzwe byinshi 82 problème je ndibaza yuko Muzinga ihari uyu munsi Muzinga c'est vrai ni equipe novuga ifise uburyo equipe y'igihugu irafise uburyo mugabo malheureusement novuga isi novuga muri organigramme mugabo voilà ukwitanga ko umukinyi nimbaje turazi neza ko ku ruhande baronka akantu no kwita déplacement bahera mu gisirikare cyo voilà mugabo uri kuraraba abakinyi benshi ntibari satisfait no kuhaguma tubukanye neza yuko Muzinga uheru umwaka weze yabandi yavande voilà uyu munsi bafise Rumis yamaze kubasohoka yagiye muri Kern uyu munsi nibaza neza nabandi bakinyi bamwe ntibari hajya umutima wose ihuri benshi muri bo donc uraza kubona equipe ya Muzinga iraje gukina sans entraînement bien sûr kandi bivuge neza kuko uri kuraraba ni equipe novuga uyu munsi nta entraînement yo kugwego rumwe na n'urunani bafise donc kuciza gukompeta na equipe y'urunani peut-être nibaza yuko bari précipité kuza muri championnat kuko hari bon ama preuve canke bivugwa hanze canke ivyo twagerageje kurondera hirya no hino nka equipe ya Kern yari guparticipa muri no higano mugabo ntiyigeze iza kubera iki nta entraînement bari bafise donc nibaza neza yuko na kintu nuko nguye rero muri urunani twabonye comeback y'abakinyi bamwe nk'uwitwa Sunzu turabona Wilbroad nawe nyine yari yibereye akurikirana Abdara ari muri ko ratunganya zino nkino aratubwira izi nkino zikibandanya zizobandanya muri weekend za muri demi finale takumenyesha yuko imigwi nka Gymkhana urunani umugwi wa New Star cyo kimwe n'umugwi wande wa Lesipo bagiye ko bandanya muri demi finale reka mukurikirane gatoye amatara menshi mwaba mubona abakinyi benshi baramuriwe ku kibuga cyo kwijabe icyo gituma tuvuga ati intumbero twiyemeje tuyibandanye tuyikora muri ibi bihe musanze mubona hamaze igihe kinini atari urukino rwa basket ruri koraba bikaba byahudanye nuko dufite anniversaire
dufata akanya tuvuga nk'ati dutumire ama equipe kubona ata ama evenement sportif ariko baragira ati tubatumire kugira ngo bifatikanye natwe mute mwihenze gatoyi ni simigwine twatumiye imigwi ishaka kuri 6 byose twatumiye imigwi yo muri Asebab ko ari 8 ndetse n'abakobwa twabatumiye mugabo abakobwa ntibashoboye kwitaba bavuze ko batiteguye neza hama bandi uko ari ama equipe 8 ama equipe 2 Dinamo na Kerne bavuze ko batari disponible ituzi ingorane haba iyariyo ama demi finale adoca ba ku munsi wa gatandatu hama itariki 28 bukeye dimanche aca ba finale kubera ari imigwi 6 yitavye hazoca habamo watsinzwe amanota make n'abazoca ronka itike yo kina mu gice ca nyuma ariwe bita meilleur perdant gushika ubu nta ngorane dufise akagorane gatoyi nako kazoca gatorerwa inyishu mu ndwiza nuko tuzokoresha 24 secondes tuteko turakoresha hama ibisigaye biriko biragenda neza hama dusaba n'abantu bafise amashirahamwe ko bodushigikira kugira ngo dutange ubushimwe buboneka uko turangirize hehe muri volleyball abahagarikizi bari batunganije inkino kugira ngo barabe ivyo bize ko bimeze neza hariya kuri parquet muri volleyball nabo nyine babandanya biga babandanya biga ni ivyigwa navuga vyiza surtout kuko uriko ra volleyball uyu munsi iri kwiragira higeze kuko tuko turama equipe arakunda gusohoka ndavuga nka equipe ya Mikari bamaze kuba bashiramo uburyo uyu munsi baragira imimerezo mu Rwanda bakagenda gukina inkino za kivandimwe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ni ikintu cyiza gose kuko iyo uje gukina n'abaganda muri ya matournoi ya zone 5 cyangwa participer muri CAN Coupe d'Afrique ya volleyball biraba bigoye gose utafise ico no kwita donc hanze icyo habona niki kuko tugeza kuronka experience à partir y'ingene waso neza cyane Amikare yatsinze 3 ku busa bwa Bisoro Muzinga itsinda Gender Light Club 3 ku busa uyu numwe mu mariko batonga zino nkino aratubwira muri make intumbero yazo je nitwa Ezekiel Yarankunze abandongoye commission des arbitres de volleyball muri association y'Ubujumbura novuga yuko itunganya rishasha mu bijanye n'ubuhagarikizi twebwe rero izinto twazitunganije kugira turanforce kugira dushimangire ubumenyi bw'abarbitre na cyane cyane ko dufite abarbitre bashasha ariko barevera muri komisiyo yacu abarbitre bahora siko baba bagiye ahubwo bigiye kuduha ingufu kugira dukorane n'abandi barbitre bashasha baba bahari kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo dushobore kuronka igitigiri gitari gito muri komisiyo yacu inkino dufise nizo dukunda kuba turimo ngaha muri association y'Ubujumbura tuba dufise abarbitre bashika 200 ubu tukaba twongeye ko abandi barbitre bashika 15 ni kuvuga tubaye 35 bizodufasha kugira dushobore gushika hirya no hino bitatugoye mu buhagarikizi bw'iwacu yego cyane bitaye ko hariho n'abakinyi b'abaprofessionnel barimo abakinyi kubwabo barabitahura kandi nta ngorane bitera mu kibuga kuko ivyo badatahura bibaye bishasha turagerageza tukabasigurira tukagirana imibonano tukahura n'abandi bahagarikiye n'abandi bahagarikiye abandi aba entraîneur b'imigwi tukabasigurira kandi bakabibwira abakinyi babo nta ngorane biza gutera mu rukino.